Niyo bavuze ko umugabo ateka kandi afise umugore, uvyumva gute wewe? Aha turi Bujumbura, reka twumve ico babivugako. Ivyo nibisanzwe kubera yuko ari umugenzi yigeze kuvuga ngo shango nujya zo muri restaurant ngo zingeza ahantu bifoko ndongora kamangorongora umukozi. Ndibuka ari umugenzi yaciye avuga ngo uzorongora umugore canke uzorongora umukozi. Umugore si umukozi, ni umufasha. Rero uzi guteka nibisanzwe daye no mbumenya ngo biri mu romantique uri umuntu w'umugabo wo gufashanya n'umugore wawe. Se sa umugabo ateka mbona umenga umugabo ntabakwiye no kuja mu gikoni ufise umugore ukabura umugabo wumva ugenda kurondera ibyo gusuma. Umugore nibaza guteka, umugore ateka afata haja yuko atafise ibyo akora baguma wa muhira. Umugore niwe ateka. Je ndabishigikira cyane kubera musanzwe umugabo ni umufasha w'umugore, nkuko baba basezeranye mu rusengero canke ajya muri leta bavuga bati tuzofashanya mu mahigo no mu maruswa. Bivuze ko rero umugabo afashije umugore guteka nta kibi kirimwo, ahubwo ni byiza cyane. Bantu b'Imana, ubu rero reka dusimire Ngozi. Aha turi mu ntara ya Ngozi, neza na neza muri zone Mivo, aha ariko habera ihiganwa ry'abashingantahe bariko barateka. Abashingantahe bakunze kwibaza yuko udukorwa abakenyezi bakora muhira ari coroshe. Oya namba ntivyoroshe. Bikunyuka mu gihe umukenyezi avyara intahekana. Bikaba ryari ihiganwa ryo kwerekana yuko bishoboka ko bafasha abakenyezi babo. Abo bashingantahe baje guteka baciye basangira n'abakenyezi babo. Eka ntiworaba umunezero wari uhari.